bakubita ibuhiri, bakubita ibipanga, bakubita amacumu. Je abantu bo ku mutumba iwacu bishe mbona n'abantu 8. Mu 1993 aho biciye ndadaye nari umwana, ariko umwana amaze kumenya ubwenge gatoya kuko nari ngiye mu wa 3 wa primaire. Bakicumva ko ndadaye bamufashe, twe papa yari ku kabare, acarashika nko mu masaha 3, acarugurura radio bavuga ibintu bitumvikana, bavuga ibintu batumvikana, acarugurura mu Rwanda, acayumva ko umukuru w'igihugu bamwishe. Acavuga ati ariko jewe ndafise ubwoba, ngiye kuba afise ubwoba. Twumva abantu batanguye kuza iwacu, baratera amabuye kwibati, baratera amabuye. Bamaze gutera amabuye menshi, ibipanga bakabikarisha kwi fondation, kubera twaba mu nzu iriko fondation isizeko n'isima. Bamwe tizana umunyu, barugurura biranka. Bandi baca baza kuzana amashoka yo gusatura inzugi kugira bugurure. Bamaze kuzana amashoka yo gusatura inzugi, aho ni mw'iryo joro ryo kuwa gatatu ndadaye yicigwamo. Hanyuma bimaze kugenda nk'uko, amaze kubona umenga baraza gutobora mu nzu, ijambo yaciye avuga ati je ntimunyicire mu bana, reka nsohoke nk'umuntu w'umugabo. Aca arasohoka, twe twumvishije induriro hamwe uwo mwanya. Abasigaye mu nzu ntibagarutse kuturondera, bamaze kumutema baciye bagenda. Ariko mw'iryo joro nyene ntiyapfuye, bari bamutemye igipanga cyo mu mutwe n'ikindi cyo ku kuboko. Twe tumaze kumva bagiye, natwe twaciye dusohoka twese tuja kurara ahantu mu bitoke, kubera twaravugije induru nta mwanya n'umwe yaje. Tumaze kuja ahantu mu bitoke, bukeye twaragarutse muhira, dusanga yikweze ari mu nzu. Aravuga ati je sinapfuye, gusa maze kumva mpembutse namwe mwagiye, narikweze nanje nja ngaho nko mu masaha 10 nikweze ndaza. Tigenda rero, aca arantuma ati genda umbwirire senge aze kumwa hano kugira bamvure igikomere. Abandi bakuru banje b'abakobwa 2 ati namwe genda kugisoda Muyinga, twe twari tuzi ko vyabaye mu rugo iwacu gusa, mugende mu bivuge ivyaraye bibaye hani iwacu mubibwira abantu b'abategetsi. Jeje nja guhamagara senge, abo bandi bakuru banje, abandi bamwe ntitwamenye bagiye. Mu mwanya bamwe bafata inzira yabo n'inzira yabo, abandi baca bafata ino, bafata iryo rya Mukoni, bazananye hariya Kizi na Kivubo. Je narashitse, bazanye ugwembe harya bariko baramumwa, kubera twaba ahantu hamanutse nk'uko tubona abantu ku gasozi baje benshi, imipanga, amacumu, imihoro n'ubuhiri burimo imisumari. Tubona kubera mwabo baje kubirega kugisoda harimwo mukuru wanje yari yarakowe. Tubona baje bazanye abagabo 2, yari kuba ba mwana na papa n'uwundi muhungu wiwe n'uwundi mugabo babana. Baje babirukankana bafatanije baboshe, baca barashika. Ntitwabonye ko utapfuye, turaje gusonga. Bamaze gushika, papa baramwica, aho ndabona nabo bandi bagabo 2 bari kumwe barabica, aho ndabona. Baca batubwira ati bose barabica, baca batubwira ati nimpugi tuje kuraba abandi twabana ku mutumba hariya ruguru, tuje kubaraba na bose tubamaririze. Baca baratudugana aho handi, batuduganye aho handi dusanga bafashe abandi bagabo n'abavyara bacu. Baca badutondesha umurongo w'abagabo gatonda n'abasore, natwe umurongo w'abakobwa n'abagore turatonda. Batanguye kwica uwa mbere, baca batubwira, babonye batanguye kurira abagore n'abana, ati ubu tubahaye itegeko, uwuza kurira ngo ariko ararira umuvyeyi wiwe nawe duca duhitanisha canke umugabo wiwe, timweje tujaniranya. Timwe gusa twari kubareka yo mwigomya, bamwe muzoba abagore bacu tuzobacura. Baragiye ko bakubita ibuhiri, bakubita ibipanga, bakubita amacumu.
je abantu bo ku mutumbi wacu bishe mbona n'abantu 8 sinarira. Undi mwana w'umukobwa aritonze inyuma yanje yararitse, aca haza umugabo araha aca aramufata ukuboko, amufashe ukuboko aca mukubita imbugita yo ku mutima. Twe twabwiye ko mutarira, je ngiye gusimba nkuko aca mbwira ati reka we si wo warize nuwo nje gutora. Uwo mwana w'umukobwa yamukubise imbugita yo ku mutima aca guma ajya apfa, baca baramuryamika nkuko ati mwabonye namwe nimwasubira kurira ateko. Kandi narumva ko n'ikinya nyine umenga ryohera ko ntegerezwa kwihora, ko naguma ashize mu mugambi ko ntegerezwa kubihora nanje nkabasubiriza mu nkoko. Sinatevye ndabishikako Imana yarakinze. Je harageze igihe kubera vyagumye mu mutima ukunkura ndahiga ukuntu no kwihora birananira. Ndavuga ati mugaje nk'ubu noronka inkoho vyonyorohera cane. Cyafata umugambi wo kuja mw'ishamba kugira nanje ndabe ko noronka inkoho. Vyaciye bihavura bingora, iyo nkozi ntivyahavuye ngo ndayironke kuko haciye haba amakantonema. Je nayo makantonema navuze ati nimugende sindabakurikira ko umugambi wanje, sinashaka akazi, sinashaka iki, nashaka inkoho. Kubera abantu benshi bari basanzwe bazi ibintu vyinshi ko naraca nko ku bantu nkabivuga, bari basanzwe kumva imvune mfise. Twaragiye tuyaga, tuja mu manama tuyaga, nkasanga imvune mfise hariho n'abandi nabo bafise ibindi ariko bitagenda bisa, umwe wese afise ivyiwe. Nca ntangura kuza ndarimuruka buke buke, bitangura kuza biragabanuka. Mu bisanzwe nko kugwaruka vyoba vyarashikiye bakaba batararemuruka ku mutima, nukuri je nk'akamo nobaha abazovyumviriza, nukuri n'ibintu vyabaye bibabaje cane kandi benshi vyabagoye kwakira. N'ubu hariho abo bikigoye kwakira, ariko n'ibintu bibabaje cane. Kandi kubera benshi babikoranye ubujuju, kandi twasanze umwe yarashobora kuvuga ati je naho nabuze, ku bisanzwe twasanze uri kurabiraba impande zose twarabuze.